ndabaramukije bakunzi ba televiziyo ibidukikije ikaze mutega amatwi ikiganiro cacu c'uyu munsi, ikiganiro bimenye, aho turi kumwe n'umutumire ni Maître Ingénieur Elias Niyongabo, akaba asanzwe ari umushakashatsi mu bidukikije. Maître Elias Niyongabo, ndabaramutse nongeye ndabaha n'ikaze mu kiganiro bimenye. Mwaramutse. Ego mu kiganiro c'uyu munsi, ikiganiro bimenye, tuza kuganira ku imvura tumaze imisi tubona igwa, noneho kanatsinda muri iki gihe twari no mu gihe abantu batonatangarira, ni n'igihe imvura imyaka yose twama tubona iki gihe iba yaguye. Mbega Maître Elias Niyongabo, iyo umuntu avuze imvura abantu botahura iki? Ego murakoze kumaze ikibazo. Imvura kumbure ku Barundi ngira ngo umuntu yo hokora cyane asigura icyari cy'imvura, kuko turi mu gihugu imvura igwa kandi igwa bihagije. Kumbure ngira ngo icyo umuntu yo sigura, icyo umuntu yagaza kubwira abantu batari bazi, nuko imvura iri kugwa kw'imvura biri mu rugendo kama w'amazi, amazi ava aha kw'isi, mu nzuzi, mu biyaga, mu mashamba, kubera haba hashushe, hanyuma agafata imero y'umwuka, hanyuma akaja mu kirere, hanyuma akaduga. Ariko uko agenda araduga niko ubushuhe bugenda bugabanuka, hanyuma arashika hejuru, arashika igihe ubushuhe bukaba buke cyane rwose. Ayo mazi yaduze afise imero y'umwuka agahinduka akaba ibarafu, hanyuma akagira bijya bicu mubona ari byo bihindukira mu gihe mu kirere ibintu bihindutse, hanyuma ivyari ibarafu bikasubira kuba amazi, hanyuma ayo mazi akagaruka kw'isi, agashika ari amazi aramama, niho tubona imvura iguye. Kandi kenshi aba ari amazi aboneka, ariko rimwe na rimwe harya n'igifungu naco iyo kibona kizanye amazi. Kandi mu bihugu nk'ibihugu bikanye hariho n'igihe aho kuza amazi haza ibarafu, nayo niyo iba ari imvura. Maître Ingénieur Elias Niyongabo, ndabakengurukije cyane kuba mwitavye ubutumire twabahaye. Nanjye ndabakengurukiye. Ni na hano ikiganiro c'uyu munsi bimenye kirangiriye, nagahindukira.